Reka mvuge ngo amahoro y'Imana abane namwe bivanye n'aho muherereye. Reka ndabipfurize igitondo ciza, igitondo c'umugisha. Imana yivange mu vyanyu kandi Imana yongere igendane namwe uyu munsi. Ikaze kuri G4G, jewe wumva ni Roy G kuri G4G, nkaba ndaguhaye ikaze hano hantu. Nimba wisanze hano hantu uri mushasha, kora subscribe kugira ngo tubandanye tujana buri munsi. Kandi ubikoze ntaco vyogutwara, ni juste gufyonda gusa, nta n'iminota 3 vyogutwara. Nimba ubikoze uri umuntu w'agaciro kuri twebwe, ikaze. Reka ndakwibarize iki kibazo kimwe: ese nawe hari aho wipfuza kugera? Ese nawe hari ibyo wifuza gushikako mu buzima? Inyishu ni yego, kuko abantu twese dufise aho twipfuza gushika, ariko rimwe na rimwe hari igihe usanga ibicantege ari vyinshi, tugashaka ikintu kidusubizamwo imbaraga. Rimwe na rimwe tukipfuza umuntu atubwira amajambo atwongeramwo imbaraga. Rero uyu munsi ngiye kukubwira amajambo canke ngiye kukubwira ibintu wokwibwira buri munsi iyo uvyutse mu gitondo, nimba ushaka kuzobaho ubuzima bw'umunezero, ubuzima buzira kudendebukirwa, ubuzima buzira gucika intege. Reka turabire hamwe ayo majambo. Ikintu ca mbere co kwibwira mu gitondo uvyutse, ca mbere ni ugushima, gushimira Imana. Iki nico kintu ca mbere umuntu akwiye gukora buri gihe avyutse mu gitondo. Ukavyuka ugashima, ukavuga ngo wakoze Mana ko wongeye kumpa aya mahirwe yo kongera kubona uyu munsi. Hanyuma uhejeje gushima, wongere wibwire uti nimba nashoboye kuvyuka, hariho impamvu Mana watumye nshobora kuvyuka, kandi nimba nashoboye kuvyuka ndacari umukandida w'amahirwe yose. Ndacafise ikindi gihe co kurondera, ndacafise ikindi gihe co gukora ibirenze. Iryo jambo ukaryibwira buri munsi iyo uvyutse mu gitondo. Iri jambo rigufasha umunsi wawe, naho ukora akantu gatoya ukabona yuko wakoze ibirenze. Nawe iyo uvyutse mu gitondo ukavuga ngo ndagowe, ngo sinzi ingene biza kugenda, ugatangura kuganya. Akenshi umunsi wacu upfa mu gitondo, upfa tukivyuka, upfa hahandi turi mu gitanda. Niyo wavyuka ugatangura kwiyumvira ibintu vyinshi, ugatangura kwiyumvira ibintu biguca intege, umunsi wawe uzoba uriko urawica. Ikindi kintu ca kabiri co kwibwira buri munsi iyo uvyutse mu gitondo, ni ukwibwira ijambo ngo ndashoboye, I'm the best, ndarenze. Ibi bintu nubikora mu gitondo ukaba ukishiramwo nyene yuko ushoboye ikintu, washobora kugishobora, kandi urashobora kwiyumvamwo yuko ivyo bintu ushobora kubikora. Sinzi ko urabona iyo umuntu atanguye gucika intege muri we, n'ikintu yarashoboye gishobora kwanka. Akenshi uzobibona, hari igihe usanga umuntu atanguye kugira amakenga y'ikintu agiye gukora, kandi yahora agikora, ugasanga avuga ngo mbebashe n'umunsi mpaka ndabishobora, ukaca usanga biramunaniye kandi kare yahora abishobora. Burya ndakubwira ikintu kimwe, mw'ubu buzima tubayemo canke bw'ubu buzima umuntu abamwo buri munsi, ikintu atangura kugishorera indani muri we. Niwumva ikintu muri we utagishoboye, no hanze ntibizokunda. Ariko gerageza iyo uvyutse mu gitondo uvuge ngo ndashoboye, kandi uno munsi nshobora gukora ibirenze. Iryo jambo nyene uryakire, uryishiremo. Rizotuma naho wowe ufise porogaramu nyinshi uvuga ati jewe n'umunsi ndazikora kandi ndazi ko bikunda. Burya icizere kirarema, kandi umaze kwishiramo ikintu mu mutwe, hari igihe ico kintu ugikora kandi ushize amanga. N'iri ni jambo ryo kwibwira, I'm the best, ndashoboye kandi uno munsi nshobora gukora ibirenze. Ikindi kintu co kwibwira ca gatatu, buri munsi iyo uvyutse mu gitondo wibwira ijambo ngo nshobora gukora ico arico cose, I can do everything. Bivuze ngo iri jambo rizotuma wumva yuko nawe ufise imbaraga muri wewe. Iri jambo rizotuma rigukura ku rwego rumwe rigushire ku rundi, kubera yuko niwitegereza neza ubuzima tubayemo, uzosanga intege ducika canke gucika intege ari amajambo twumva hanze akatujamwo intege, tugatangura kuzicika indani muri twebwe, ugasanga n'ibindi bintu byose biransa. Ariko mu gihe wewe utanguye kwishiramwo amajambo meza mu gitondo uvyutse, aya majambo azotuma gupushinga, aya majambo azotuma amera nk'umuriro muri wewe, atuma ukora ibindi bintu utari wakoze. Sinzi ko urabona iyo uvyutse uvuga ngo ashanga n'umunsi ngo numva ngo atamagara mfise canke numva ngo ndi goyigoyi, uyo munsi ushobora guhera uko nyene, kubera yuko wamaze kubishira mu mutwe, wamaze gutegura mu mutwe hawe yuko utameze neza. Rero ico gukora, ibwira amajambo meza buri gihe uvyutse mu gitondo, yazotuma ugira umunsi mwiza.
Ikindi kintu ca kane cyo gukora buri munsi iyo uvyutse mu gitondo, kwibwira ngo ejo hanje ni heza. Iri jambo nimba ushaka kumenya imbaraga z'iri jambo uzoribaze umukene canke umuntu adafise urufatiro. Ijambo ryagiye riremesha benshi, abantu bagenda bashika ku vyo bipfuza. Ejo ni heza, wibwire ijambo uvuge ngo ejo hanje ni heza. Iri jambo rishobora gutuma umunsi wawe utabona ingorane, ahubwo umunsi wose ukabona umenga ejo ni heza, nyene ukwiyumvisha yuko ejo ari heza. Rero gerageza kwibwira aya majambo buri munsi iyo uvyutse mu gitondo, uvuge ngo ejo hanje ni heza. Buri munsi rero iyo uvyutse mu gitondo gerageza kwibwira amajambo meza kugira ngo umunsi wawe ushobore kugenda neza, kandi kanatsinda baravuga ngo akanwa kararema. Ikindi naco, ibiri muri indani muri twebwe nivyo bigaragara inyuma. Rero mu gihe indani muri twebwe ata kintu ciza kiriyo, n'inyuma nta vyiza bizogaragara, hazogaragara ivyo biri indani muri twebwe. Ikindi kintu ca gatanu co kwibwira mu gitondo, rondera ikintu kigutwenza canke ukore ca kintu kikuryohera. Ibi bizotuma utangura umunsi wawe umeze neza, ariko niwakora ikintu canke niwatangura umunsi ubabaye, ukiri muri chambre yawe canke ukiri ku gitanda cawe, ukabona ibintu bikubabaza canke ukavyuka wiyumvira ibintu bikubabaza, menya yuko uyo munsi utazigera uryoha kuri wewe. Ni kwa kundi ushobora guhura n'umuntu uzobibona bakumva kubwiye ngo gushanga uyu munsi kweri ngo nari nabibonye kuva kare, ngo uyu munsi wari mubi, ngo uyu munsi watanguye nabi. Ariko uzoraba akenshi iyo uvyutse mu gitondo ugakora ibintu bikuryohera, ugakora ibintu bigutwenza canke ukaraba ibintu bikuryohera bigutwenza, akenshi uwo munsi uzovyuka umenga ufise ikintu bita motivation. Rero gerageza gukora ikintu kikuryohera buri munsi mu gitondo iyo uvyutse, kugira ngo umunsi wawe ugende neza, kugira ngo umunsi wawe ugende nk'uko wavyifuza. Uhejeje kwibwira aya majambo yose, vyose ubihejeje hamwe, uvuge ngo Mana ndasohotse ndagiye, uyu munsi ndawusize mu biganza vyawe, ungende inyuma ungende imbere, hama mbone umugisha wawe uyu munsi, hama usohoke witangure umunsi wawe umeze neza. Mwakoze kumviriza iki kiganiro. Ugejeje ikiganiro ngaho, Imana iguhezagire kandi ugire n'umunsi mwiza. Imana ibane nawe uyu munsi, ugendane nayo. Urakoze.